uno munsi mwese naje ahabona muri kumwe hano hariho ari kuvuga ngo yabo cabona yuko jewe ntakomeye ndi kumwe na naka cyerekana urukundo rero ndakingurukiye cyane nagira nshimire cyane cyane Mukombozi Mukombozi yarajaranyegera arashikiriza ikiciyumviro ivyo vyoshoboka nibyo murashobora guhura ati birashoboka yiganira twumva yamutuma ko kukirimba arabiyiganira numva n'ibizima none nimurabinyera ari bizima mumukomera amashyi cyane Mukombozi mukomera amashyi cyane ndashimira Imana kandi ko uyu munsi wari wiboneka rimwe nanjye ndi umutama wo guharuka kuko guharuka bwinshi muri mwebwe ubu turandikiranira tukamenyana mbere rero mbere ndonke n'akanya ko gukeza Bifesi nagiye mbona nyandikira akabaruwa ndagira ndagutumire ku rubanza rwanje ntuba ko turabaza aho bukera n'abaruwa kugwiwe turiko turaganira casanga aba banyempano basigara bagwizatunga nabo barimo bakorora Bifesi yarambwiye turanyenderutse kuraba nanje aho nororera murumva yuko iterambere riko radutwaramo nuko nyene ndashima cane Tigirige waracerewe we nagutuze katarihuri uravyibuka ucuribagira none ko wacubuka niko ntagusiga inka mw'igabiro turuca gute mutima wari wagihenga mutima yamwe umutima amahoro mutima kandi usigara umusalamu ariko rero salamu alaikum takubiri Burundi oye Bujumbura oye Gitega oye Butanyerera oye Buhumuza oye Urunga oye Ukwikukira oye Nyiricyubahiro Mana mushobora byose wewe nyene urukundo nyene impuhwe n'ikigongwe wewe wakunze Uburundi n'ubu ukaba uri hagati yacu n'uhabwa icubahiro imyaka yose na nyakubahwa mufate ivyicaro abafise aho bicara banyakubahwa mwese barundikazi mutaramiye uyu munsi mukuru udasanzwe wo kwikukira umwe wese mucubahiro Imana yamuhaye banyempano b'imico n'akaranga turi kumwe ngaha mudutaramishije mwese banyabujumbura tugira amahoro sangwa amahoro ubumwe iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu uno munsi nta majambo menshi n'akanyamuneza gusa n'akanyamuneza kuko birahaye biraboneka yuko koko Uburundi bwasubiye ku ntahe yabwo yo kwikukira abarundi baratanguye kuboneka neza kandi biyerekana ko bakunda igihugu cyabo abarundi bariko barerekana urukundo rwamye baranga guhera kera ibi abanyempano b'imico n'akaranga bariko baratugirira niwo muco wa kera aho abarundi bakorera hamwe bagashira hamwe
bakagira ikibiri. Abarundi ba kera barakunda igihugu cyabo gushika naho mbere n'abakoroni kugira ngo bashobore kuducura bufundi na buhoro. Abarundi bagwanye n'Ubudagi imyaka 7 ndetse harabaye n'abarundi bitangira igihugu, na cyane cyane ngaho bo turibuka intwari Bihome yavuze ati ko umwami apfa Uburundi bwa butakaye ni jewe nemeye kubwihebera. Niwe yatumye hacaba ibiganiro kuko byari byabananiye yuko igihugu cy'Uburundi bagifata. Nene iki gihe niho duca twibutsanya rero akaraga k'abakera imico yabo. Umurundi wese yari ingabo, umurundi wese yari ingabo ikingira igihugu. Nta mugabo n'umwe yari ariho atagira icumu n'umuheto. Umugabo ni yamaze urubanza yagenda yitwaje icumu kuko yamagavye azi yuko urugamba rushobora gutangura. Abenshi mwarutse ubu ntimuzi igituma bavuga ngo inzoga y'amacumu. Umugabo agiye ku rubanza yagenda atwaye icumu kugira ngo yikingire ahageze, ndetse umwaka ateye acaja ku rugamba adaciye muhira. Mugabo ashitse kwa nyene urubanza niwe yacavuga ati nanje ubu nije ndabacungerera umutekano, zana ayo macumu yose yanyu. Ngira ngo murabizi no mu gisoda ugiye mu yindi kambi baca bakira cyakigwana shufisa bakakikubikira bakazokigusubiza ugiye. Nabo nyene kwari uko akabazimana bakanywa bakarya, hanyuma hageze yuko aheza kubazimana hariho inzoga ihereza bayita amacumu, kuko yacavuga ati ubu sije nabacungira umutekano, agera y'amacumu yanyu mufata urugendo. Nico twabayita inzoga y'amacumu. Umugabo kandi nico gituma no mu rugiwe niwe yaryama ku rwinjiriro kuko icumu ryama riri impande yiwe. Kigingi yavuze ngo abagore n'abagabo kungana byarashitse naho nyene aho kera. Murazi ko baba mu nzu za mitego z'ivyatsi. Hanyuma rero umugore avuga ati turangana, umugabo acavuga ati ko tungana rero ubu nawe niwe uryama mu rwinjiriro. Hanyuma wa mugore aravyemera. Hakaba hari hateye ifisi kuri uwo mutumba zitwara impene. Hanyuma wa mugore aza yumva ifisi iriko iraroha, iriko irondera impene. Govyuka wa mugabo uje gutabara ifisi igira tutwara impene. Wa mugabo ati oya genda wewe nyene muhangane, ntiwavuze ko tungana. Hanyuma umugore atwegenda aratugumira. Umugabo atora icumu ryiwe ati reka genda kwereke. Arasohoka agira Imana asanga yafisi iragiye. Acafata rya cumu aritera mu gitoki ati ndaguhaye nzoza gukora mu vyimbeje. Wa mugore ati urayisha? Ati ndayisha. Ati bwawe n'abagabo muri bikoko. Acaremera yuko umugabo ari we azoryama ku rwinjiriro. Kera rero abarundi bose bari ingabo kandi bariguye igihugu. Abarundi barakundana, nta murundi yasegerereza kuko niyagize ibyago bacamutabara bakamuterera bakamugemurira. Ubuvyaye amahasa baca baza gukeza amahasa kugira ngo umukenyezi yibarutse ntagire urubutiro. Mu Burundi niyo ugize ibyago inkuba igakubita inka zawe baca bagushumbusha. Urukundo rwari ruhari. None rero urukundo muriko muratwerekana akarorero, mwebwe mwari abantu umwe wese yo kwihahira. None uno munsi mwese mwaje ahabona muri kumwe. Aha niho hariho ari kuvuga ngo yabo cabona yuko jewe ntakomeye ndi kumwe na naka. Vyerekana urukundo rero ndabakengurukiye cane. Nagira nshimire cane Mukombozi.
mukombozi yaraje aranyegera arashikiriza ikiciyumviro ivyo vyoshoboka nibyo murashobora guhura ati birashoboka yiganira twumva yamutuma ko ku Kirimba arabiyiganira numva n'ibizima none nimurabinyera ari bizima mumukomera amashyi cyane mukombozi mukomera amashyi cyane. Ndashimira Imana kandi ko uyu munsi wari wiboneka rimwe nanjye ndi umutama wo guharuka kuko guharuka bwinshi muri mwebwe ubu turandikiranira tukamenyana mbere rero mbere ndonke n'akanya ko gukeza bifesi nagiye mbona nyandikira akabaruwa ndagira ndagutumire ku rubanza rwanje ntuba ko turabaza aho bukera n'abaruwa kugwiwe turiko turaganira casanga aba banyempano basigara bagwizatunga nabo barimo bakorora Ifesi yarambwira turanyenderutse kuraba nanje aho nororera murumva yuko iterambere riko radutwaramo nuko nyene ndashima cane Tigirige waracerewe we nagutuze katarihuri uravyibuka ucuribagira none ko wacubuka niko ntagusiga inka mw'igabiro turuca gute we nawe Tigirige nagaramubwira ya nka yaravyaye igara ari kuguha none nzoguha zibiri canke nzoguha imwe nzoguhana vyose kuko wasanze inka iriko akadomo hejuru iri itangurwa na i hariko akaburungu hejuru urumva sinoguha i itagira akaburungu nzotwara inka rero yoze yikwije kandi aho bukera nzotangwa gutembera mu gihugu uzoca unyibutsa unyaruke urindire mu ndwi zibiri zisubire guhera imwe ahandi hoho twagohava usanga ari ubushuhe ndakengurutse cyane rero kuri uyu munsi avuze si uw'amajambo menshi ni umunsi wo kunezerwa dutera inkuru tuyaga naje nakagitse naje ndimo jewe ntimwatweze naje mwatweze mutima ari hehe mutima sinamubonye ni benshi mutima nawe nyene naramugende ndabona ko ari vyiza mutima wari wagihenga mutima yamu mutima amahoro mutima kandi usigara umusalamu alaykum rero salamu alaykum takubiri ndanezerewe rero cyane kubana n'abanyempano kandi nshimira n'indongozi zitari nke zaje kubashyigikira kare umuvuzamuziki bacapfa ngo ni umubandi none ubu umuvuzamuziki ni umugwizatunga ni rurangiranwa abavyifuza ni benshi none rero ndabakeje kuko niyo mugiye mu bindi bihugu ndabona ingene babakira ndabona neza ko mwamaze guha ishusho nziza igihugu cacu none ndabakengurukiye mugume mugira umunsi mukuru mwiza umunsi mukuru wo kwikukira mwiza ku barundi mwese Imana yabahezagiye nagomba sabe nyaricubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi imbere yuko uvuga yuko abaririmbi twoja hamwe turirimbe turi ngaha abahinga mu gufyatura agafoto bagafyature ndaramwibutse yuko yagabiye inkwavu kandi bambwiye ngo zavyaye inka zine naje mu ndabe mubwire nk'abandi muvyeyi yego sinari bwazi nararindiri amashyi menshi nagabanye abantu muba amashyi menshi ndabaye muba amashyi menshi twagiye tuti akiri mundu ndamuhaye nayishimwe ngutuye amaboko
Boitera katabonwa na bose Tiyoneje ubwiza ntangere Twagekani Abarivi Awe bakwise Burundi Nade kwise Buramuko Saruwe neza Nirukino kama wiharuze Gukunda gushika